Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Mvuye mu gikorwa kivuga butumwa twariko duha ubutumwa abantu batarihana twongera tubabwira ko boshobora kwihana bacakiriye neza kandi babinezererewe cyane. My name is Noah. Nitwa Noah. And I'm part of Time to Revive. Jewe ndi muri iki gikorwa c'ikanguro. And we're here in Burundi right now. Turi ngaha mu Burundi. We believe the Lord turizera Imana has a window open yuguruye amadirisha yayo over Burundi right now. Imana yuguruye amadirisha yayo ku Burundi. We're calling the country to repent. Rero turiko turahamagarira abantu baba mu Burundi kugira ngo bihane and to turn to God. Kugira ngo bahindukirire Imana. Amen. Amen. How do you see this work is going, this ministry right now of preaching? I think we're in very unique times. Rero turi mu bihe bidasanzwe. Whether you're in America, twebwe no muri Amerika, Europe, muri Amerika no mu Buraya, or Africa, no muri Afrika, we need a move of God. Turagomba ugukora kw'Imana. We have to repent and turn to Him. Turagomba kwihana tugahindukirira Imana. So the people whom you are talking to, how are they receiving the word of God? Well, I tell you, the word of God never comes back void. I've talked to people today that have received it. I just saw a young man get baptized over here. But then I just saw 2 people or 3 people turn away because they don't want it. And that's how the word of God is. Sometimes it falls on good soil, and sometimes it doesn't. But we're called to deliver the good news. Is there in Europe countries, in those developed countries, the way they receive compared to Burundi in Africa? How do people receive the same way the gospel of Christ? Yeah, for America and Africa, I think the very thing that Africa... I'm sorry, go ahead. Muri America no muri Africa. I think the very thing that Africa needs and wants is what America has. And the very thing America wants, Africa has. For one purpose, and it's for Jesus. We need God back in our lives. We need to repent and turn to Him. And that's our message here. To repent and turn to Him. Tuvuye mu gikorwa c'ikanguro aho twako dukangurira abantu kwihana no kwakira umwami Yesu Kristo. Twe nkaho twaciye nukuri vyatworoheye cyane ahubwo twasanze abantu bari bavyifuza cyane gose. Nitwa Ndayisaba Yves, yego nkaba ndi kwisengero Semek, tukaba ndi mu mvuga butumwa. Hama igikorwa tuvuyemo kivuga butumwa cyagenze neza kandi ahubwo abantu babaye utuntu twabahaye tuntu duke bari bafise inyota ari benshi cyane kuko benshi bavyakiriye bahimbawe, hariho benshi basengewe imitwaro batabawe kandi benshi batubaza ahantu basengera, yego barifuza ko twosubira tukabagendera, yego. Hello, my name is Troy. I'm from Texas, and I'm with Time to Revive. We arrived in Burundi yesterday, and we are so honored to be here. We love the people of Burundi, and God sent us here to let people know that Jesus is our hope, that He loves them, and then He came to forgive them of their sins. So the message is, we've all sinned, and we all need to repent and turn to God. It is a message of love.
ubwo nibwo butumwa bw'urukundo. It is difficult because we don't speak your language. Ntivyoroshe cyane kuko ntituvuga ururimi rwabo. But the language of Jesus Christ is universal. Yesu Kristo ni mpuzamahanga. And that's what we're here for, to bring the hope, the message of hope to Burundi. Nico gituma turi hano kugira ngo tuzane ubutumwa bw'ivyizigiro ku Barundi. And to love the people. Kandi dukunda abantu. And to walk with you. Kandi dukorane n'Abarundi. And real quick, on August 7th, 8th and 9th, kandi rero ndabahamagarire gato cyane ko ku tariki 7 n'umunani n'icenda ku kwezi k'umunani we will have a crusade zadufisha igikorane at Sebatutsi Field. Kuri kwa Sebatutsi, mu kibuga ca Sebatutsi. And we will be singing and worshiping the Lord. Aho tuzohimbaza umwami Imana. And delivering the message of God's love and repentance. Maze tuhavugire ubutumwa bwiza bwo kwihana n'ugukira. Nitwa Apotre Harerimana Tarsis, nkaba ndongoye ishengero umutsima w'ubugingo. Muri kino gikorwa ndi icegera representant legal suppléant wirishira hamwe gitwa igihe cy'ikanguro, time to revive. Turiko tugendera urugo ku rugo nyuma yaho duhejeje guhura n'abakozi b'Imana benshi bashika 1000 muri kino kibanza, bamaze guhabwa ubutumwa bwiza mu nyigisho mu ijambo ry'Imana. Nabo baciye barungikwa kuja kuvuga ubwo butumwa bwiza ku muntu kuko bisanzwe biri mu ibwirizwa rikuru, aho Yesu bwiwe yabwiye abigishwa biwe ngo nibagende mu mahanga yose bahindure abantu kuba abigishwa ba Kristo. Nico gikorwa bariko bakora ku rugo ku muntu kugira ngo umuntu wese ashobore guhinduka kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Umusaruro ni uri kugenda neza kuko icambere nuko abantu babwigwa ubutumwa bwiza, hanyuma abantu bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Umusaruro rero wa mbere ni igikorwa cy'umutima, aho umuntu afata ingingo ku giti ciwe. Hari nibiba bigoye kuboneka uwo mwanya kuko ni igikorwa cyo kwizera, ariko gishikana umuntu kuguhinduka no kuba umwigishwa wa Kristo. Ibi bikorwa byatunganijwe n'ishirahamwe igihe cy'ikanguro rifadikanije n'inani zitandukanye zikorera muri kino gisagara ca Bujumbura, no kuvuga urunani rukorera hano muri komine ya Ntahangwa, n'urunani rukorera muri komine ya Muha, n'urunani rukorera muri komine ya Kabezi. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.